Imana ni nziza, yaraturemye iturema mu ishusho ryayo. Kuva no mu ntango ikirema umwana w'umuntu yamuremye mu ishusho ryayo, iramuha kuganza. Ariko kandi hari ikindi Imana yagomba ku mwana w'umuntu, kwari uko bagiriranira imigenderanire ibihe byose, kuko ibindi byose nta na kimwe Imana yabona bashobora kugiranira imigenderanire ngo baganire Imana iryoherwe. Ikirema Adamu ikamushyira mu itongo rya Edeni, mu nyuma iramuha umufasha yitwa Eva. Iminsi yose uko yakabayeho, Imana yamanuka mu itongo ije kuganira n'umwana w'umuntu, ije kuganira na Adamu, ije kuganira na Eva. Haleluya. Ariko rero mu nyuma biragorana, icyaha kirinjira na Adamu na Eva. Icyaha kimaze kwinjira, haba itandukaniro hagati y'Imana na Adamu. Imigenderanire iratosekara, nibongera kugira ubusabane nk'ubwo bahorana kubera icyaha. Niho Imana yaza ku mugoroba ije kubaramutsa nk'uko byari bisanzwe, irahamagara ati Adamu, Adamu. Yatevye aravuga ngo nakumvise ndinyegeza ndatinya kuko ndi gusa. Icyaha cyari cyamwambitse ubusa, kandi yahora agenda yambaye, atangura kwinyegeza Imana, atangura guhunga Imana. Kandi ndabibutsa yuko ari Imana yari yararemeye umwana w'umuntu kugira ngo bagiriranire imigenderanire. Uretse kuganza, kwari kugira ngo bagiriranire imigenderanire. Ikiratose kazwa n'icyaha. Imana idufashe cyane gose. Umuntu rero wa mbere ariwe Adamu, Imana yari yamuhaye ubugingo, ariko acatakaza ubugingo kubera icyaha. Ariko Imana ishimwe yuko habaye Adamu wa kabiri, adafise ubugingo gusa, ariko ari mwemu itanga ubugingo. Haleluya. Adamu wa mbere Imana yari yamuhaye ubugingo, ariko arabutakaza kubw'icyaha. Ariko Imana ihabwa icubahiro ko habonetse Adamu wa kabiri, ari we Yesu Kristo. Yabaye imwemu idafise ubugingo gusa, ariko imwemu itanga ubugingo. Haleluya. Natwebwe ubwacu twari twaratakaje ubugingo kubera ibyaha, ariko Yesu Kristo aduha ubugingo kuko ari mwemu yatanzwe itanga ubugingo. Haleluya. Haleluya.